turabona ni shimwe Aime aje kuronka impamyabushobozi kandi kuri mention iri hejuru cyane kumbure batashe kwikurikirana uviwa she kuronka impamyabushobozi yawe kuri mention yahe Grand Fruit murumva yuko ari ikintu gikomeye cyane nukuvuga urugezo rw'ingene yashoboye gukora kwimbura umwimbo wiwe none Aime wiyumva gute numva nezerewe cyane ku buryo wese sora ku mutima numva akanyamuneza kenshi Nishimwe Aime avec la mention Grand Fruit Niyonkuru Désiré avec la mention Grand Fruit. Waouh, félicitations Niyonkuru Désiré, toujours les garçons. Avec la mention Grand Fruit, avec la mention Grand Fruit, cette fois-ci c'est la fille. Voilà, waouh. Tutangura igikorwa cyatuzanye cyo gutanga impamyabushobozi udasanzwe wa Mungu kuri Étoile des Grands Lacs. Comme vous le voyez, des invités juste et puis bien sûr la chaîne télévisée, bien sûr Web TV. L'école qui a commencé les activités l'année 2009. Nous voyons que n'inzobere kushure maze kuramura imikangara myinshi cyane ubu bamwe nibaza yuko murababona yana bamaze kuronka ubuzi henshi mu ma institution menshi ya leta que ce soit privé ou public abo bose nibaza yuko kugeza kuri no saha barireze kandi baranukuvuga ko babifashijwemo n'ubumenyi bakuye kuri lycée Étoile des Grands Lacs. Alors tugiye rero kugira ngo tuje mu gikorwa nyezina kugira ngo twunamike amaso ababishoboye bahagarare kugira ngo duhereze icyubahiro uhora Imana yacu. Data mushobora byose uri mu ijuru, wewe waremye ijuru n'isi, turaguhaye icyubahiro ngaha mu ishure lycée Étoile des Grands Lacs. Turagukengurukira cyane wewe washoboye kuduhereza imbaraga ingufu zo gushobora kuzinduka kugira ngo tuze mu gikorwa kidasanzwe cyo gutanga impamyabushobozi kugwaruka rwari rurerewe muri lycée Étoile des Grands Lacs. Byose byakoretse kubera wewe, kubera ububasha bwawe, kubona tugihema twese n'urugwaruka rwacu n'abavyeyi. Byose ni kuri wewe Data mushobora byose, Mana ya Aburahamu, Mana ya Yakobo, wewe utugira neza ijoro n'umutaga. Turagushimiye cyane none Data mushobora byose, ubane natwe muri uno mwanya tugira ngo tujye mu gikorwa nyezina cyo gutanga impamyabushobozi, utujye imbere. Turizeye neza ko byose bigenda neza turi kumwe na wewe, turi mu biganza byawe. Turabishimiye cyane Data mushobora byose kukuntu ugiye kubana natwe, tushima kandi twongera dukeguruka mu izina ry'uhoraho umukama wacu Yesu Kristo, amen. Rero twagira duce dusaba tugirwe ko dusabe umuyobozi kugira ngo afate ijambo ku izina rya représentation légale y'userukira lycée Étoile des Grands Lacs imbere y'amategeko
no ku izina ryanje nyene ndi niteka n'akanyamuneza kenshi ko kubaramutsa. Tugira amahoro, ubumenyi, iterambere kuri lycée Étoile des Grands Lacs. Turabahaye ikaze mwebwe mwese, umwe wese mu cubahiro ciwe. Akayaga ko kuri Tanganyika kabasage. Nkuko uwatanga amajambo yagiye abivuga, iri shure ryatanguye mu mwaka w'2009. Aha mubona twatanguranye ikirasi kimwe c'umwaka w'indwi. Uko imyaka yagiye igenda twagiye turonka abanyeshure, natwe tugaca tugenda twubaka ibindi birasi nkuko muvyibonera. Twovuga ko twagiye dutera imbere nubwo ibidusubiza inyuma bitabura. Tukaba muri uyu mwaka w'2022 ushira 2023 twarose abanyeshure bake cyane, bica bituma uyu mwaka tutawugurura kugira ngo tubanze twitegure neza, twitegurire umwaka w'2023 ushira umwaka 2024, twitegure neza tuze dutangure neza. Imana mushobora vyose itugiye imbere mu mwaka wa 2023 ushira 2024 tuzokugurura kandi amasection yose nkuko vyahora. Turatumiriye umwe wese mubari ngaha ko mwodufasha kugenda mudutera intege mu kuturonderera abanyeshure. Dusanzwe dufise ibisata vya informatique de gestion, télécommunication, TIC hamwe na fondamental. Tuboneyeho no gukengurukira ubuserukira lycée Étoile des Grands Lacs imbere y'amategeko, nubwo bitakunze ko ashobora gushika ngaha. Bivuye ku mutima ko yitanze atiziganya kugira ngo lycée Étoile des Grands Lacs ibeho. Dushimiye kandi vyimva mutima Imana mushobora vyose yaciye mu muvyeyi wiwe bigakunda, agashobora kubaho, agashobora no gushikana muri bivyiza tugezeko. Kandi twongeye dushimira n'umuvyeyi wiwe mu gihe mwene ijuru ataraha, yamye atuba hafi, ntaco twamwitura atadufashije. Nagomba ndabasabe mumukomera amashi. Kandi tuboneyeho no gushimira abavyeyi batwiyumviriyeko bakatuzanira abana babo, kandi nongera nsaba n'abandi bavyeyi bose baraha ko bozana abana babo bakironkera ubumenyi mu mwaka tugiye gutangura w'2023 na 2024. Nagira ngaruke gato ku bavyeyi. Kuri uyu munsi tugira duhe impamyabushobozi imikangara 8 mu gisata ca informatique de gestion. Timugire ngo abana banyu barahejeje amashure ngo muce mwifata nka yamene yavyara mu cingo, ahanje ndahejeje hasigaye aho umwungere. Murabafatanya bona mu mugongo barangize n'amashure ya kaminuza, bongere baze bariteza imbere muri utu canke turiya. Mu kurangiza nagira nshimire abarezi bo bitanze batiziganya
ngo urugwaruka rugere kuri ino ntambwe baragahora gutyo bame barerera Uburundi n'abarundi. Namwe gwaruka ndabakengurukiye kunyifato mwagize mu kiringo cose tumaranye, ngira ko ndabasaba ko ubuntu n'inyifato mwamanye bize bibarange mu miryango yanyu. Turabifurije mwese kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu, niharambe ubumenyi n'iterambere kuri lycée Etoile de Grand Lac. Imana mushobora vyose ibahezagire, murakoze. Rero ijambo nyamukuru turaryumvise, murazi ko nta rubanza rutagira ijambo, urubanza rutagira ijambo ubwo ni ruba ariko. Rero turumvise icyo tugiye kugira ngo duhereremo, na cyane cyane twari twabivuze, ni kangara yacu yitegure cyane kugira ngo bashobore kuronka impamyabushobozi. Umwe wese nuko bihuriranye nuko yarimye, umwe wese yimbura uko yarimye. Wakurikiranye umurima wiwe neza yimbura neza, niko bimeze. Rero nibaza yuko n'abarandiriye twagira ngo dutange akanya, hanyuma kumbure duheze rero igikorwa kiranguke. Twagira dusabe kumbure representant w'abanyeshure ashike hano kugira ngo nawe ashikirize ikiri ku mutima, kugira ngo ijambo yatumwe na bagenzi we yabashikiwe na bene wabo, abavyeyi nabo bashobore kumva ico urwaruka rwaruhiye, ko batatumwe kuja kuyerera canke kugira ibitagira ikimazi. Turagwaye ikaze cyane, karibu cyane nyakubahwa umuserukira abanyeshure. Murakoze kumpa ijambo. Tugira amahoro, ubumenyi, ubumwe hano ku ishuri ryacu rya lycée Etoile de Grand Lac. Banyakubahwa muyobozi w'ikigo lycée Etoile de Grand Lac, hariho directrice, namwe barezi, banyakubahwa abavyeyi muri kino kibanza, namwe bashitsi mutandukanye, umwe mu cubahiro ciwe, nimusange ikaze n'amahoro kuri lycée Etoile de Grand Lac. Twagomba tumanje dushime ibikorwa vyakoretse imyaka yose canke umwaka wose, vyabaye byinshi kandi bishimishije muri make, kuko uyu munsi kuba wageze si ku bwacu cyangwa se nimba ari ku bwacu, hari icyatumye dushika uno munsi. Nagomba rero mumfashe tumanze dukomera amashi Imana yo mu ijuru yatumye dushika kuri uno munsi. Numva ayo make arayo wanje, ayo mashi mukomye nayo wanje mwokongera Imana amashi menshi. Murakoze. Hama turashimye cyane ubuyobozi bwa lycée Etoile de Grand Lac, ukuntu mwatubaye inyuma, ukuntu mwadufashe muturera, mugorora, tugorama, mugoranura, mukaduha ubumenyi. Ariyo ntambwe uno munsi tukaba turi ngaha, ni ku bwanyu. Ibyo turabibashimira cyane. Abarezi nabo mwabampera amashi menshi cyane. Twongere dushimire cyane bivuye ku mutima abavyeyi mwatwitangiye. Turabashimira cyane aho muri mwiyumve ko mushoboye, kandi muri ikindi kintu tutogereranya n'ikindi kintu mu buzima, kuko mwadukoreye ibihambaye cyane. Turabashimira abavyeyi kuko mwagize uruhara rukomeye cyane, kuko mwatwiyumviye kuva tukivuka mukadushira mu ishuri. Ibyo nabyo numva no bibashimira. Hama kubyerekeye
hano ku ishuri namwe bigisha n'abarongozi turabashimira rwose ibyo mwadukoreye ni byiza n'abatari twebwe muze mubafate gutya kuko ibyo mwadukoreye turabishima cyane n'abandi bose bazohora bakurikira muze mubafate uku ibyo navyo Imana izobibahembera canke namwe iko muhaye murera canke umwimbu w'ibyo muriko murakora nibaza murawubona. Hama novuga ati turangije dushima cyane twagomba gushima ukuntu mwadufashe ukuntu byose byagiye birakurikirana mu bihe bibi na byiza twagiye turacamwo kuri mwese twobiyondanya tubifuriza mugire amahoro akayaga kahano kabatembe neza mwiyumve mwisanze kandi mwumve mumerewe neza amahoro y'Imana bandanye kukumana namwe murakoze. Avuze gute? Tumuha amashi. Murumva neza yuko bimwe twari tuvuga mugabo abushitse nta bwoba. Nuko rero reka turabe ingene duherera mu gikorwa nyezina cyatuzindukanye kugira ngo kumbure turangure uyu mugigwa wo gutanga impamyabushobozi kuri ino mikangara yacu igira ya gatandatu. Murakoze cyane. Nishimwe Aimé avec la mention grand fruit. Applaudissez pour Nishimwe Aimé. Félicitations. Wow! Merci cyane. Nishimwe Aimé, félicitations. Mais Nishimwe Aimé qui veut juste apposer sa signature dans le registre des diplômés, voilà. Et c'est déjà fait, voilà, applaudissez. Waouh! Déjà diplômé Nishimwe Aimé. Voilà. Aha. Aimé radio, waouh! Je crois que c'est sa maman. C'est votre maman Nishimwe Aimé. Oui. Voilà, sa maman et son père. La prise des photos, juste la prise des photos. Avec Niyonkuru Désiré avec la mention grand fruit. Waouh! Félicitations Niyonkuru Désiré, toujours les garçons. Mais aujourd'hui c'est autre chose. Sheila. Voilà, ça va. Félicitations. Voilà, tu dois poser ta signature pour juste accuser la réception. Tu n'as quand même petit, hey. Voilà, c'est votre maman Désirée. Voilà, juste la prise de photo avec sa maman. Choukran Fabiola. Voilà, cette fois avec mention grand fruit. Cette fois-ci c'est la fille. Voilà, waouh. Moya B. La prise de photo. Le caméraman, où êtes-vous? La prise de photo avec même des téléphones, l'utilisation des téléphones, il a qu'une félicitations. Merci. Je pose la signature. Voilà, il y a des parents qui s'approchent, et juste, je crois, ils veulent la prise des photos. La quatrième. C'est Nyokwizera Cynthia, mais elle n'est pas venue, je crois, il y a des empêchements. La cinquième, c'est Habonimana Nadesh avec la mention fruit. La cinquième, Habonimana Nadesh avec la mention fruit. Applaudissez pour la fille là, la jeune fille là, voilà, qui porte une robe très belle. Waouh, tu montes un peu, voilà. La prise de photos, mes chers amis, mes chers photographes.
Wow. Félicitations. Félicitations. Usinya neza. Usinya musi ilito. Voilà. On va passer à la 6e. À la prise de photo, les parents s'approchent. C'est Mugisha Asteri avec la mention fruit. Mugisha Asteri, le représentant des élèves des lauréats, le représentant des lauréats. La 7e, c'est Louis-Mana Emilienne avec la mention fruit. Wow! Bavou Charlie avec la mention. Bavou, Charlie. Sijui kama mumeangalia, mmemtizama machoni, amependeza. Mpodo ikamshika fresh kabisa. Imembana. Piga mziki tunamaliza sherehe. Wao na mama yake. Merci, c'est par ici que prend fait nos activités de cérémonie, nos remises de diplôme, 6e promotion au lycée Étoile des Grands Lacs. Merci beaucoup, tunawashimia cyane kubona amashoye kuza kudusapotinga kudushigikira kuba muri kumwe natwe nukuri n'ivyiteka cyane. Hanyuma Imana mushobora byose yashoboye kudutiza aka kanya tukaba turiko turishimana namwe abavyeyi bacu, bamwe ni bene wacu, bakuru bacu, basogokuru bose mwabibonye. Byari ibintu bihimbaye cyane, byari ibintu bimeze neza. Rero turabashimiye cyane. Ni ngaha ahagarukiye ibirori byo gutanga impamyabushobozi ku cyicaro kigira gatandatu cyangwa urunganwe rugira gatandatu rwose impamyabushobozi kuri lycée Étoile des Grands Lacs. Turagukira cyane kugira ngo ejo cyangwa ejo muze mushobore kubandanya mudushigikira, mutuzanira n'ibibondo byanyu kugira ngo dukomeze kubirera tubihereza ubumenyi bugezweho muri no kino kijana cha 2021. Merci beaucoup. Hello bakozi ba Samuel TV, murazi ko tubakunda cyane nkuko twama tubigenza. Murazi ko twebwe tubashikiriza ibintu mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ni twatatanzwe no gushika mu gisata c'indero nkuko mubibona aho ku ishure lycée Étoile des Grands Lacs riri mu Kanyosha, neza na neza munsi ya zone Kanyosha. Baramutse baramura iyindi imikangara kuri promotion igira gatandatu. Vyari ibintu
bihimbaye cyane rero televiziyo yanyu Samuel TV yari yahishikiye kugira ngo ishobore gufata amasanamu namwe mushobore kubikurikirana abantu bashoboye kuba batashoboye kuyishikira rero nkuko mubibona bakunzi ba Samuel TV twashoboye kuganira kwegera na bamwe muri bo bashoboye kuronka impamyabushobozi kugira ngo bashe kugaragaza akanyamuneza kabo reka tubasabe uwashoboye guserukira abandi kugira ngo ashobore kwidondora ubwa mbere bwo kugira ngo ashobore kugaragaza umunezero wiwe reka tumuramutse urakomeye yego n'amahoro mumeze neza yego turashima urashaka kwidondora ariko baradukurikirana ku ngurukana bumenyi yego ku mazina yanje nitwa Emeni Shimwe nkabandi umunyeshuri yiga kuri se Etoile de Grand Lac turabona ni Shimwe Aime aje kuronka impamyabushobozi kandi kuri mention iri hejuru cyane kumbure batashe kubikurikirana uviwa kuronka impamyabushobozi yawe kuri mention yahe Grand Fruit murumva yuko ari ikintu gikomeye cyane nukuvuga urugezo rw'ingene yashoboye gukora kwimbura umwimbu wiwe none Aime wiyumva gute numva nezerewe cyane ku buryo wese sora ku mutima numva akanyamuneza kenshi yego turashimiye nyene abarezi batureze bwarishe kuri no ntambwe bwarishe kuri kana kanyamuneza dufise no munsi yego ushimiki lycée Etoile de Grand Lac ndayishima uko ni ishure ryiza ryaduhaye ubumenyi ryaratureze aho hose byatugoye ryaradufashije kadushikana kuri no ntambwe numva no rishimira cyane yego wizeye yuko ubumenyi washoboye gukura muri lycée Etoile de Grand Lac ugiye kubukamisha gute yego ubumenyi nakuye kuri lycée de Grand Lac ngiye kubukamisha muri societe handi hose ivyo nungutse ntiguye muri jewe ahubwo nabandi bafashe kuvyo nungutse ko ishure lycée de Grand Lac ryarufashe byinshi ubumenyi ryaduhaye kwiye gufasha nabandi no mu kwiteza imbere mu buzima bwa misi yose yego cyane none uhanura iki abandi canke ukangurira iki abandi urundi gwaruka kumbure rusha kuba ruri inyuma yawe no ruhanura kuza ku ishure lycée Etoile de Grand Lac ishure ryiza cyane riratanga ubumenyi aho hose ubumenyi bwiza cyane no risaba ko bori hurumbira ko ni ishure ryiza cyane yego cyane nibaze yuko byose byagenze neza murahimbawe cyane kumbure Aime nibaze yuko ngira ntibiherera ngaha aya ntibiherera ngaha karibu tujane muhira hari akantu kameze neza yego urumva ko Aime yaserukiye abandi nibaze yuko Aime ni wabaye wa mbere yego uvuze ko warose amanota ngaha narose Grand Fruit ni kuvuga uri mu makateve je crois ma 70 kuduga merci beaucoup natwe turagushimiye cyane Aime uzore gutyo hanyuma ugire ubwira n'umwete mu byo ugiye gukora mu buzima bwa misi yose na cyane mu gushira mu ngiro ubumenyi warose kuri lycée Etoile de Grand Lac okay namwe turabishimiye television Samuel TV turabashimiye byimva mutima yego natwe turagushimiye cyane urumva ko bidaherenga Aime aradutumiye kugira ngo tugende gusangira umunsi mukuru bakoze Samuel TV mwagize neza kubamo mwadukurikiranye cyane hanyuma murabizi yuko no produit passe sur YouTube ni Web TV nimwibagire ku like no video hanyuma muzisharinge nibaze ko vyari bimeze neza muzisangize n'abandi kugira ngo nabo bashe kunezerwa sans toutefois oublier kushira kuri cloche de notification pour avoir bishashe ko bigiye birakoroka muza murabibona merci beaucoup turabashimiye cyane turabakunda cyane avec Aime bye bye